ikibazo cy'umwana Ego. urumva twaramurungitse Kwanza mwe muri bande twaramurungitse gamota. Umbabarire kwanza mwe muri bande. Reka duhere ku ntango mutwidondore. Mm. jewe nitwa Ibanga Chansar Mm. nkabamba mu ntara ya Cibitoke Mm. muri komine Buganda mu gacimbiri ka Gasenyi centre. Mm. Narungitse umwana rero muri Arabia Saudite Mm. aciye mu kigo kiri Bujumbura Ego. yaragiye kurondera nk'uko abandi nyene barondera. Mm. Umwana ashitseyo bamaze kumwakira Mm. umwana araturondera aradutora. Mm. Umwana aratubwira ati n'ukuri nashitse kandi Mm. hano nashikiye natangiye gukora akazi Mm. atabo atabanyakiriye n'ukuri barashimye abanyiko ndiko ndakora Mm. barambaza ati mbega no wandi umu ex nanjye ndabishura ati oya sindiwe ndi mushasha ngo none ko akazi mbona ugashoboye mukazi avuga Mm. ati yego barabitwigisha ati kandi no muhira nari sanzwe nkora nyene ati akazi ndakamenyere Mm. eh Abo n'abakoresha biwe. baramushi abo n'abakoresha biwe bariko baramubaza nyene Mm. kuko umwana yarasa n'icongereza gikeya n'icarabo nyene yari yize mu kigo barayaga nabo ngaho. Mm. Haheze itari mike nk'amahinga 3 canke ukwezi Mm. umwana ntitwasubira kumutora. Mm. Mu nyuma tubona aratwandikiye message atubwira ati muzoze murandondera kuri izi nimero ati jewe ya telefone barayinyatse. Turamubaza none iyo telefone bayikwatse kubera iki ngo mabuja niwe yayinyatse impanga nsubiye gutaha. Aca kibimbarira nk'ibyumva numva ndagize amakenga ndavuga ati ntaco ko yemeye ko uzoza ukoresha iyo wiwe ntaco nta ngorane uza tuvugana. Mu nyuma tukaza turavugana nyene kuriya turamutsa haheze ikindi gihe kitari gito umwana aturungikira nyene message atubwira ko barungitse amahera y'amezi 2 yari amazeyo. Amahera turagenda nyene turakurayo turayimuhisha amahera twayakuyeyo. Sawa ati mugabo kuba udafite telefone yiwawe ngo tuje turavugana ko neza ntibishemeye. Ati mugabo ko nyoko buja yemeye kuzo araguhiyo nta ngorane. Haheze ikindi kwezi kumwe amezi 2 umwana twasubira kumutora ama audio kuri ya nimero ya Nabuja mugabo kuri yo nimero ya Nabuja ama audio ntayo yamuhaye ngo ayumvirize. Izindi misi nyene ama audio twamurungitse mu nyuma atarayumviriza tubona arayumvirije. Aca rero umwana aratwishura ama audio aratubwira ati mujewe ko mbona jembo nabariko wa mutamakazi y'umumabuja ariko arahinduka ati kuko asigaye ankubita amakofe asigaye antuka ati abandi tubana nta ngorane ati abahungu biwe nta ngorane mutama wiwe ugabo nyene wowe Nabuja nta ngorane ati umukazana wo mutamakazi abo tumbako tewe nta ngorane ati mugabo mutamakazi jembo nariko arahinduka yego ibitutsi byiwe bisigaye bigenje n'amakofi. Ati hangane hari igihe ibyo byose atarakumenyera bizohera. Arahera igihe kiringo kingana n'amezi 2 umwana tubona aturonka yandi mawundi ati jewe noneho bigeze kure. Ati yavuze yuko azosanga aho njyamye akancumita. Atakantu nokora niki jewe ati mu misi yeho yaraje sinzi ngo ibintu yamutumye niba ari amasorori niba ari amaseniya audio ndayafise aramukwega amushira hasi amukubita imigerajyana atangira kumufata n'amabera y'akanta ayakwega ashaka no gufata igitsina kibi akagifata nyene akacagikwega ati ataho uyomba umuhungu kije nari kuba nahasize ubuzima kuko nabaye umukobwa rero mbona umutamakari jewe abarize ati mu kigo cyandu mubwire abantu abarize umutamakazi anyorohereje naho musabire nitahire singiye kuzogwino
umuntu tumaranye amezi atarashika no kuri atanu mm, atangiye kungira ibi bintu nk'ibi atanu ndahamaze umwaka ndabyumvise uko ndavuga ati karabaye rero umwana akatangiye kuvuga ati mutabaze reka tubigire niho naca yakorako yanako cyamurungitse kibujumbura ikigo ndondera umwigisha ikigo cyamurungitse Bujumbura citwa gute ndondera umwigisha wigisha iconge sa ikigo citwa gute gamuta ikigo citwa gute nabashije gufata izina ryacu mugabo ndagifise mu nuzenya kuri nari nanabirungitse ngaho kiri mu kibenga ama ndamurondera mu mwana ariko aratabaza bimeze ukuntu kunuko okay ikigo twakibonye ati rero mugerageze urebe umwana ikintu kimutara ku telefone ati amodera ndungikiye ngaya ndabaro ndamurungikira ngo nuko bimeze ngo reka tumurondere wamucamakazi nabuja baramurondera baravugana bamaze baje kuvugana baramubwira ati none ko mwana yatubwiye ko muze muramukubita ninda mukubita wamucamakazi arabishira ngo ninde nyene ngo ninda mukubita bacara baramubwira ati rero byiza ati byiza bimunude tuvugana n'umwana twumve ati rindira mu wundi mwanya ntago turi ndi hafi yiwe ndamubaha dawa bararindira baraheba bukeye baramutelefona aranka kwitaba baramurungikira message aranka kuzishura ugira gatatu kandi uko nyene ndavuga ati rero bya bintu birakomeye natwe turagerageza turamurungikira mu audio tuyako turabiko iyo muduha ngo aturamutse wapiza ya audio yamuhaye n'ubu ntarayasoma gushika n'uyu munsi ndavuga ati rero ibintu ntabwo nabitanga ndondera nimero za deje w'icyo ki hari umuntu yazimpaye numva hitabye madamu wiwe madamu we ndabimubwira nawe avuga ati rero nanje nta cyarabu nzi mugabo ngiye kuraba mu bakozi bacu uzi cyarabu amurondere aca aramurondera arazimuha uwo mukozi nawe baravugana kandi niba ari ugira kabiri niba ari wa wundi ntabyo nomenya baravugana nawe amwishyura kwa umwana ngaraho ngarakomeye ngo nta ngorane ngo gusa ngo numunebwe ngo nibiki nababwira ati none umwana yagiye bamushima maze amezi angahe ntagiye kwenda kumuneba none cyatumye amaka telefone ni giki twumva ko harimo ikintu gitamacenga utavuga bamukorera ibi bintu bimenye nkaguma ndabasera gushika n'uyu munsi amayinga abaye atatu ari mu kwizane yagiye mu kwizane y'amaudio yayishuye abo mu kigo ntiyabishuye ntanayasoma nta na kimwe tuzi gushika uyu munsi yego urumva rero ko atari cyoroshe amakuru yanyu akagera ngaho gushika uyu munsi amakuru yanyu akagera ngaho makuru ati rero mwahejeje nishatse kubaza ati mwahejeje nta kindi mwongera ko kugira ngo nanje ngire icyo ndababajije ndabyiyumvira umva njange naciye nguma ntabaza aho ndose tujya nimero zawe ndakurondera nyene nangira imana ntora n'ujya mushikanje ari iyo nyene nawambi nomero zawe waturonderano umunsi rero nta na kimwe cy'uwo mwana nta na kimwe niba ariho niba atariho ko aramaze ayandi mezi atatu kuko ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane bakwijije amezi 5 bamurembye 2 gusa ayandi barayamuhera umva rero natwe turi mu rujijo abavyeyi babiko dufata nike tureka iki nicyo kintu agomba kubaza ca mbere urumva agomba kwiza amezi 5 hanyuma yahembwa amezi 2 amezi 3 ntarahembwa ubwa mbere mukivugana ku telefone byari bimeze neza mu nyuma bamaze kumwaka telefone urumva yuko communication yacicika n'amafaranga bashobora kumuhemba mugabo muri amezi 2 ya mbere bamuhembye babicishije kuri telefone ya nabuca yego mugo mwaravuganye mugabo mu nyuma yaho byaciye bihagarara gushika n'uyu munsi warituye deje biranka yiciye mu kadeje deje avuga ngo ariko arabikurikirana nko hirya yeje barambwiye ngo turindire ngo nyuma ngo y'iminsi ngo iminsi ngo babande bave ngo mu kiruko kuko ngo mafunga abisilamu uyu munsi ngo bavuyemo dimanche ndinda mu telefona ambwira ngo nongere ndindire kandi ngo baracari mu makonje bwabo
nkurikije ukuntu bariko barabimbara nkaca mbona ko nta mwete boba babifitemo, nta mwete baba babifitemo wo kurondera, kuko n'ibikonje barayivuyemwo, bari mu nzira amazani bahejeje dimanche. uyu munsi none wewe ukwije igihe kingana ikinyezina utavuganye n'umwana mu by'ukuri? Ni amayinga 3 arenga yoba agira kwirane. aho nukuri kose, yego kabisa. Yego mwifuza iki none? twifuza nukuri ko umuntu utabariza, tugapfuma twumva n'ijwi ry'umwana ko yoba akiriho, hama tugasaba uwo umukoresha wiwe yamutoye akiri mu kigo akamuha agateka kiwe. Niba yumva yamurambiwe ashoboye kumutunga, napfume amutugarukanira, umwana azogaruka akomeye. Ico kirumvikana. Nta mworohereza avuga ati amenye ko natwe ari umuntu nk'abandi, amureka akora akazi nk'uko yagakora, ama ikiringo bahanye giheze, kuko ndavyiyumvira nuwo nabuja amukoresha siwe yamutwaye n'undi yashobora kuba ari nk'umuhungu wiwe yamuhamagaje akamutora. Mugabo kuko niwe anamuhemba uwo muhungu, umugabo wiwe Prito, umugabo we nawe anamuhemba. Umwana yaratubwiye ati uwo mugore ukuntu ameze ari n'ingare, kuko umugabo wiwe ntavuga. Umugabo wiwe aramukankamira ati no kurarana nibararana baramara igikingo kirekire, basa nk'abatabana mugabo baramunsi imwe. Uwo wiwe amuhemba, niwe yamutoye rero, amutwara mu kigo. Niwe twashaka niburi ariwe muvugana, kuko naraciye mu kigo navuga ati none mwebwe mu kigo umuntu yamutoye akamutwara ntimumuzi, nimero ziwe ntimutsinzi, ikigo yahitiyemo ntimukizi, waje kumukura mu kigo amujana iwiwe ntibamuzi, bazi adresse yiwe, kuki mutoca mu kigo bakaturondera uwo yamutoye ariwe hani tigeza kuduha inkuru y'umwana. Nabujani ibisanzwe ati rero ahanini nico turondera. Urumva rero mu kigo barifashe minenegwe, bagenda mu buke niba budene nanjye muba afite ubwoba umwana ashobora kuba bakimaritse n'uyu munsi, kuko kumara mitretani ushobora no kubimenya. Umuntu arategeka kumukwega amabere akamukwega aja mukwega ubusa ari umwana w'umukobwa, akamubwira agasohoka akamukuremo n'ijisho, umva byakoze mu nyuma yaho imeze gutyo tutaramya gushika ku munsi nyuma hafi y'ukwezi kose. Aho bigaruka hose harumvikana, aho biriko biragaruka naho kuko ata communication mufise. Naho nyene uravye, naho nyene kandi iyo ni ingorane ikomeye, kuko si mwe nyene n'abandi bose, kubera iyo hageze hano badashobora kuvugana n'imiryango, abarabu bacabona yuko bameze nk'intabwa, badafise ababi wabo, badafise abavugira, bagaca batangira nyene kubafata nk'imicafu. icyo kibaye hani nuko nyene bimeze. None bumvise nta muntu abakurikira ibikoko. wewe urafise nimero za boss wiwe sibyo? Nimero? Urafise nimero za boss z'uwo mugore inabuja? Afite nimero za nabuja ndazifite. Izo nimero nuco zimpa, hanyuma umpe n'inimero za deje w'icyo kigo, uwo mugore wa deje canke deje. Hanyuma nimwamara kuzimpa muce mumpa na fotokopi ya pasiporo yo mufise? Na fotokopi ya pasiporo yo mufise? Ifoto ndafise ifoto ijyanye n'ifotoje agira agende. Oya, navuze passport, igitabo c'inzira. Igitabo c'inzira ntacyo dufise, yari yakijanye, ntago twiguze kugifotora. Murashobora kugisaba kwa deje none hajya ku biro, kuri bijya biro nyene byo byamurungitse. Bishobotse no buzima twamanje kugera. Kandi ntimuze mugende gufyina, kubera ko ntibazokibaha mugiye mufyina ata. Muragenda mugisabe buce ni fotokopi gusa bazobaha, hanyuma niyo bazobafotorera mu mashini na telefone, ugashunduka ikirya foto, hanyuma tuzoheza tumenye amakuru yiwe. Urumva ko si ibintu biba bisanzwe, umva ntari karabaha agashahara. Bavuze ko mu mezi 5 amaze yahembwa amezi 2 sibyo? Amezi 2 gusa, amezi 3 ntarayahembwa. amezi 5 amezi 2 yarahembwe, 3 ntarayahembwa. Kandi ntimuriko muravugana?
kandi ko turavugana kandi amezi 3 azoca kwira itariki 11 z'ukwa kane. Okay, urumva na abiri n'igice. Nabiri n'igice kirenga. Yego. Sawa ntaco ubwo twamaze kuvyumva, ni byiza ko umuntu avuga ukuri. Reka rero ndeke kukwisha amajambo menshi, Yego. tuze gufata umwanya wo kugerageza kuvugisha aba bakoresha biwe. Ibi kwanza ntituza ndabikora ubu nyene kubera mu kandi kanya nzoba ngiye mu bindi. Ubu nyene tukivana nca ndabikora ubu nyene. Yego muzaba mukoze n'ukuri, muzaba mungiriye neza n'ukuri. Nyina wiwe wewe ntakijya byase ntakijya, ahubwo mu minsi izozova ngo yatembagaye kubera agahenda k'umwana wiwe atabanije. Yego. Ariko rero nagira nabwira ikintu Mutama. Yego. Wavuze ko umuvyeyi wiwe Ugende muramuwe kubera nje yakuriye iwanje, mugabo nyina wewe arahari. Nawe arahari. Okay, rero nagira nabwire ibi bigo so kuvuga ngo birusafisha abantu ngo birabakunda, kuko iyo baba bakunda baba babakurikirana. Mu gusaba rero ibi bintu by'aba bana banyu ni kuza nawe mugerageza mushiramo agatege. Yego. Ni ukuvuga nimba ugiye ku kigo iwabo ni kugenda ujanye akarago, ukicara hajya ugaca usasa ukanaryama. Nimba ugiye gusaba umwana wawe kubera iki mugenda mufyina? Ibintu ubwira urabyumva ariko ko ndabyumva, kuko hari n'undi muvyeyi nawe ejo yari yamanutseyo basha nabo bamuhe nyene acaraduga atumvishijwe igihe. Kiyo tike iyo aba yakoresheje idasanzwe, kubera iki mutajana ibirago ngo muryame hajya? Ega muri mukuri mugiye kubaza abana banyu, uragenda ugaca wicara ugaca usasa ugaca winjiye mu nzu ugaca uryama, igipolisi kikaza gukuraho bice bikemuka. None ko mugenda mugafyinaga Mutama, ega murafyina. Urakoze muvyeyi, urakoze kuducebura mana, urakoze ahubwo ejo nzindukirayo. None uwo muntu nta muntu ntugiye kwiba, ntugiye kugwana, wowe ugenda ati jenje kusaba kubaza amakuru y'umwana wanje ntayo muri ko murampa, kandi murafise communication, bafise telefone hajya baca batelefona. Mugo mwe muragenda mukaba urumva toje kora iby'umwana wacu, nabo abibereye muri business birungikira abandi Saudiya bongera binjiza amafaranga, mukaza gufyina. Genda mujanye ibirago hajya nyine muce mujyama, apana mu rugo indani muce mujyamayo. Ati bamutelefonye ukabwira n'umwana wawe uca witahira, hari kibazo nta kindi. Yego urakoze ahubwo urakoze. None ko muja kubakinisha. Umukecuru yavuye ibubanda nabivugira harayive sinjye umunwa jewe mu buzima niko ndemye. Umukecuru yavuye ubanza yabikoze ntiyahavuye bikemutse. None ko mugenda mufitinaga Mutama, za mugende mutekereje, muze kubatera induru, mwe mugende mwijyamire gusa, mwijyamire ngaho babaha abana banyu, hari kibazo. Yego. Ntimugiye kugwana, nta n'inguvu mufise, n'igipolisi kije kirakumviriza ntigishobora kurenganya, bagukubise bazokuriha. Ibintu byumvikana no communication yose bayifise yose gushika naho umwana ari. Mbwira nyokuru rero nyina w'umwana akanagara ejo mu gitondo avyukeyo, yinjire mu nzu yisasira agakwembe yijyamire. Niya hava batamubwira amakuru y'umwana ndakurahiye. Urakoze aho. Mutama gira ibihe byiza, cumpereze ku nimero inbox hanyuma turabe ko twasha tubitanga. Urakoze cyane. Murakoze. Murakoze cyane. Nshuti zanje jewe rero nagira ndababwira uko mu mbabarire, ntabwo mba ndiko ndahanura nabi je, kuko ibi bintu ndabibaze mu gihe ndazi ahantu faiblesse iri mu ibintu hariho hose kuri bino bintu. Aba barungikana nabivuze ndabisubiramo, ntibababaye. Niyo mpamvu ugiye kubasaba ko baguha umwana wawe canke bagukurikirana umwana wawe utwenga, bo babona ko uri kurayayata, bo baguma binjiza amafaranga. Ibi rero ku kintu ufitiye uburenganzira nk'umwana wawe umaze ukwezi, amezi 2, amezi 5 utavugisha, utari umushahara, ugenda washavuye udashwana, kuko nta n'uvuga ufise, uwo kagenda n'akarago kawe hajye nyine mujya ofisi ukinjira ugaca wiryamira, bazokujya ugwara hanyuma uje kubitwarira. Niko bimeze. Ugiye gusaba umwana wawe nta mpamvu yo kugenda batwengera ngo urumva ubu za murakoresha ubwo bwenge namwe.
inguvu z'ubwenge apana zo kugwana mugende mwijyamireho muri rya office uvuga ati sindahava utampaye umwana wanje none si gutelefona gusa azogenda gura amayinite niyo na direct azoyikoresha kugira ngo ikibazo cyawe gikemuke ntimuze murafyina rero ndabibasavye ndabibahanuye kandi simbaye buhubuke si ubwa mbere ndabivuze za muragenda mujanye ibirago mugeze hajya kuri ijya office muce musasa nizo bari ya generale nde bizoshika no kwa president na uwo mujenerali atazomaramara byibuze nubwo bari umuntu akomeye gute turazi ko ari abapolisi abasoda canke abandi usanga nyine bakomakomeye mu nzego mugabo ivyo ntibikuraho ko umuntu aguma ari umuntu umunyagihugu aguma afise uburenganzira bwiwe kubahirizwa ntimuze muremera yuko rero abana banyu bagenda nkuko umuti waherayo ndabashimiye kandi ndabipfuriza umugisha nizere ko abo twari kumwe muri kino kiganiro mwese mutameze icyo mukuyemo aca nsaba rero abantu mwese mufite icyo mukora kugira ngo uyu mwana yasubizwe iteka ryiwe ahembwe yongera avugana n'umuryango mu bikore ahabwe telefone cyane cyane yakwa telefone kubera iki ni kumuhonyangira agateka murakoze uwo mwana yinjiye mu kigo ngo ariga araheza amabara amutora akaba aza gukorera muri Arabiya ngo itariki 11 z'ukwezi kwa 11 yarashitse iyo muri Arabiya hama uwamutoye araza kumutora arashika ku kazi yego ashitseyo umwana mu minsi ya mbere nyine agishika turavugana araturamutsa avuga ko ari aho nyene ameze neza ngo mu nyuma arakotangira gukora akazi gushika naho abo babana nyene bambwira ati mbega wewe woba waraje ino uri umu ex ati oyaye tuna akazi kugakora nk'ukazi ati yego ati ndabimenyere ati no muhira nama nkora akazi nyene tibasha tukora akazi nk'ukazi tumenga uri umu ex n'ukuri bo umunsi wa mbere umunsi wa kabiri wa gatatu kwimisi genderengana bo baramushima nyene arakora mugabo akaba ariho umutamakazi babana uwo mutamakazi rero niwe yatenye kuzoza aramuhinduka buke bo harahera nk'ikiringo cy'amayinga 3-4 gutyo canke ukwezi tutamutora twibaza ibyo ari byo turabiyoberwa bo hazi iminsi nyine utaye kwimvira ati none umwana ko yatuvugisha none byagenze gute mu nyuma no twaje kubona aratwandikira message nako polisi yarungitse nomero kwa nyina wiwe nyina warazituzanira kubera ni muramwanje nyine uwo mukobwa ni muramwanje twabana ngaha kandi nawe uramuzi umubonye ku ifoto cumumenye hama arazizana nomero twazishiramo turamurondera aduha message avuga ko nabuja wiwe yamwatse telefone ngazaza akoresha yiwiwe ko ari uko bimeze nta ngorane usanga telefone gusa amazi mu nyuma akaturungikiranye turungika ama message aheze nk'amahinga 3 natwe tumwishura akazimuha gutyo byarashitse aho rero umwana aturungikira nuza agakaratasi nyerekerekanye k'amahera yaramaze amezi 2 umwana agirane akora amahera baraturungikira y'amezi 2 yego hama mu nyuma aratubwira ati rero je na amahera ndayarungitse je ndiko ndabona uyu mutamakazi tubana ngaha ariko arahinduka ati na amahera ntiyashaka yuko ngo bayarungika ngo bashaka ko bayampemba mu ntoki umugabo kubera je ntabizi nari nariko yarungika gute kuva rero ico gihe amwankiye ko barungika mu ntoki yabayamuhamba muhimba mu ntoki niho yatangira kumufata nabi ndabwira ati ihangane abone ko bameze hari ryazohinduka no mutamakazi aratubwira ati abandi babana bose ti ari abasore bo mutamakazi ni sawa ari uwo mutama babana ari umutama babana nyene umugabo wo mutamakazi ati ni sawa umukazana wiwe ati ni sawa atari ku mutamakazi arabona ko ariko arahinduka ibintu asigaye amutuka gira gute amukubita amakofe agirana nange ndabwira abo tubana ngahati bya byose icyo nicyo cyatumye mwaka telefone nta muntu bari kwaka telefone kandi azi ko afite imiryango bavuganina
buke bigeze mu kwezi kugira gatatu umwana atwandikira ama message ati yemwe jewe ibyo mbona ngaha birakomeye tubamutamakazi asigaye nkubita gose akanambabaza ati gose ati yaranambwiye ngazosanga aho njyamye ngacumiti nkankoremo n'ijisho ndavuga ati ihangane urabukuntu byitwaramo basi ari hazohinduka mu nyuma rero niho tunuka ama message twumva natwe bwabura twishe gushika ngo naho amukwega amabera akaza amukwega amabera akayakanda kayahotora umwana karira kagira nte abahungu biwo mutama akambwira ati none uwo mwana wo muhura iki mukubita iki ko tubona kara kazi neza gaca bakankamira urumva uwo mutama kazi ngameze nk'ingare umugabo wiwe ntavuga abahungu biwe ntibavuga urumva munye umwana aravuga ati jera aho bigeze ngaha akagishika naho ngo amufate igitsina uranye inuzenya cy'umugore akagihotora ahubwo uyu mukobwa aratubwira ati iyo mba ndi umuhungu tije mba narapfuye byarahitse urumva aratubwira ibintu byinshi naho twavuga umwana atubwira ati rero jaho yaho nzopfino namaze kumugara je umuntu aba arize mfume nitara amahera ngirene ndayahebe mbona hora natangira kumutabariza buke nca mu kigo yaciyemwo abigisha bamwigisha ndabibabwira nizo message yaturungikiye ndazimurungikira aho umwigisha umwe aramurondera arondera umutamakazi aramutora arabimubwira akimara kubimubwira aramubwira ati none uko twumva umwana yatubwiye ko mumukubita ni bande bamukubita umutamakazi arahakana akanye acambwira ati none duhevete tuvugane ngo rindira ngo ndamubaha kuva uwo munsi gushika n'uwo munsi amayinga agira abane uwo munsi ntaramubaha baramurondeye kandi baramumwima turamwandikira message ntiyayamuha n'uyu munsi message ntarayamuha niba yaratubrotse niba ari ibimaramare niba ari kugira ngo amunyegeze ntituzi na kimwe niho rero nange naguma niruka niruka ubu rero nari namaze kuronka mukadirecteur nyine w'icyo kigo yaciyemwo aha i Bujumbura nawe arabikora uko nyene bica bihorana nuko bari bafunze iyo atubwira ngo ibya byose nuko bafunze ngo turindire bafungure ejo barafunguye baramurondeye umutamakazi n'ubu baramubutse urumva baramwandikira ama message ntabishura amurikira message ntamwishura niho rero navuga ati reka tubandanye twiruka duce mu kigo ba telefone mu kigo yahitiyemo iyo turabe uko byogerane bo murondetse nuko rero ibintu bimeze aho rero nkubwiye mu ncamake